nitwa Nsengiyumva Emmanuel, natowe kuba umwungere mukuru wa YBB muri iki kiringo c'imyaka 5 izorangira muri 2030. Twebwe yego nivyo harabaye ibisikanya, kandi muvuze ukuri turamaze iminsi twegereye uburongozi bukuru bwa YBB uko imyaka 5 yarirangiye, ndicegera c'umwungere wa mbere. Rero ico twokwita akabirya niki nuko jewe ubwanje nk'umwungere wa mbere, ikintu ca mbere ni kubanza tukaganira tukaja inama n'ingingo n'abo turi kumwe mu burongozi bwa YBB, iyi komite nyobozi y'abantu 5, tugashira ivyumviro vyacu hamwe, hanyuma tugaheza tukongerako tugahamagara abungere barongoye uburere kugira ngo baduhe canke badushikirize ivyiyumviro bahawe n'abapastori mu mashengero kugira ngo aribyo dukorerako. Kuko burya kugira ngo ugire akantu kitwa kabirya suko bikwiye guhera hejuru, nuko ukwiye kubanza kumenya mu mashengero hasi hariya mbega bipfuza iki, bafise ibihe bibazo n'ibihe byo turi umuti. Hanyuma rero mu kurondera uwo muti ucuhamagara abakuru b'uburere bakaza, hanyuma mugaca mwicarana mukigira umuti hamwe kugira ngo bikunde ishyirwa mu ngiro rizobe ryiza, kuko na kare mu gushira mu ngiro niba abakuru b'uburere nyene baca basubira hariya mu mashengero kugira ngo ibintu birushirize kugenda neza. Nta wundi muti rero n'umwe ushoboka habaye guca hampande y'ingene uburongozi butunganijwe muri YBB. Nico jewe mbona ko ari cyo cyambere cokorwa, kuko hampande y'umwungere wa mbere acakurikirako abakuru b'uburere, hanyuma hagakurikirako abapastori n'amashengero. Dukoranye muri urwo rutonde rero nizera yuko ibintu bishobora gukorwa neza maze hakaboneka umuturano. Ubwa mbere ku bijanye n'ibibazo bigenda bibonekeza mu mashengero nuko nk'uko indinganizo y'ishengero ry'ababatista riri, nuko uburongozi bw'akarere bategerezwa kubanza gukurikirana ivyo bibazo bakagira aho babigejeje, hanyuma haba hari ibikenewe ko batumenyesha natwe mu rwego rwa YBB bakabitumenyesha, tugaheza tukabitorera umuti dufatanije n'akarere. Ariko cyane cyane tukirinda kurengera akarere utwinjire mu bibazo nyezina by'ishengero akarere tutavuganye, kuko ni kimwe mu bisangura ishyirahamwe n'amashengero. By'ukuri tuvuze mu kuri no mu muco, umwungere wa mbere mu byo yarajejwe nyene kwabwo kugendera amashengero, akamenya ibibazo amashengero afise, akaganira n'abapastori, mbere bikunze akaganira n'abakristo. Hari ukuntu rero tubikora tukavuga ko twagendeye isengero, twarigendeye ku munsi w'Imana wo gusenga, hari umubatizo cyangwa hari igikorane, umuntu akicara mu rusengero agasohoka agenda akavuga ko yagendeye isengero. Mu by'ukuri hajya tuba twakoze tunyuranije n'icyo twabwirizwa gukora. Bibaye byiza ikadukundira, hajya byashaka yuko umwungere wa mbere avugana n'umurongozi w'akarere ku isengero rizogenderwa, bakaca bari ku mwanya, nimba bogenda kwa gatandatu bakaganira n'isengero, niba banashaka bakanaharara. Kuburyo ntibyari byiza yuko twebwe abungere ba mbere tugiye umuntu akarara muri hoteli, ugaca azinduka mu rusengero agashika mbere wanashaka na saa 4:30 ikoraniro rigeze hagati, kuva ko bagendewe. Yaba byo dukundiye mu byo je nifuza nuko uboneka kanya ko kugendera ishengero kanaka ku munsi atari wo gusenga, atari no mu gikorane, atari mu birori by'umubatizo,
umuntu akaronka umwanya w'iminota naho yoba 60 kuvuga isaha imwe cyangwa amasaha abiri yo kuganira n'ishengero, kandi akaronka n'umwanya wo kuganira n'umwungere. Ibyo akabikora ari kumwe n'umukuru w'akarere. Ibyo nibyo byoduha rero ingufu, ibyo nibyo byoduha intege mu mashengero, kandi nibyo byokangura imitima y'abanyeshengero bakagira n'umutima wo gukunda ishyirahamwe. Mu by'ukuri sitwe ishengero sitwe twosigara inyuma, sitwe twosigara inyuma, ahubwo natwe nuko nyine leta yamaze kudutanga igashyiraho iyo mbona kazoza akaba turiko turagendera ko mu gihugu. Mugabo natwe ishengero dukwiye kwicara tuvuge tuti muri iyo mbona kazoza igihugu cyashyizeho, mbega tweho nk'ishengero twokora iki kugira ngo tujane nayo. Ibyo nta handi biza guca, ni kugurura amarembo kugira ngo abanyempano zitandukanye baze. Bariya abantu bize ibijanye n'iterambere ry'abene gihugu uko bivugwa mu gihugu hariya baze, kandi turabafise mu mashengero, ariko kumbure itubavugisha ntitujana nabo. Ni kugurura kugira ngo abize ibitandukanye tugirane ibiganiro nabo, kandi duhimiriza abapasitori babahe ikibanza mu mashengero, tubahe ikibanza mu karere, tubahe ikibanza muri iyi bebe. Abo bantu rero tubahaye ikibanza tukaca tuzanamo n'aba babagwiza tunga batandukanye ku rugero nyene barimo, umwe wese muko Imana yamuhezaje n'ingene ari, tukamwiha ikibanza kugira ngo tuganire nabo, tudafise intumbero yo kumuronderamwo ivy'ubutunzi n'uburyo Imana yamuhaye, ariko dufise intumbero yo kumukundisha ishengero rya Kristo nawe arimo. Ibyo bizodufasha. Nuko rero tubwirizwa rero kuraba mbega nk'abungere rero twokora iki rero kugira ngo tujane. Ni kuraba ingene nimba hiyumvirwa kubaka urusengero, tubanze tugisha inama bamenyere ivyo kubaka, baze kutugira inama mbega n'uruhe rusengero dukwiye kubaka muri iki gihe, kugira ngo ntitwame turiko tubaka buri munsi. Turuhe iminsi, turuhe ibihe, twubake twitonze, ariko twubake ibintu bizoramba, twubake ibintu bijanye n'aho igihe kigeze. Ibyo byose turabishoboye tugiye hamwe tugahuza ivyiyumviro tukaja n'inama. Niba ari urusengero twubaka, hari tubwirizwa kubaka urusengero tubanje kwicara. None biki kandi ibi kugira ngo tunabishe ko bijanye no kubaka byasaba yuko niba akarere kugeza uyu munsi kariho, burya byasaba ko abungere bose bageze akarere bakoranira hamwe bakiga kuraba kwiyumvira, ntagiye ukomeza kuvuga ngo jewe, ahubwo mu karere bose bacanye bavuge bati ubu harakeneye ko twubaka urusengero hanaka, duhagarikiza izindi zose ko twubaka ngaha, tubanze twubaka urusengero ruriya guzure. Nitwava hajya twimukire ngaha, nitwava hajya twimukire ngaha, ariko tureke intambara yo kuvuga ngo nije banza, nije baherako. Oya, ibyo turi kure hamwe mu by'ukuri. Mu karere burya kubaka urusengero rwiza rw'impaka. Iyi bebe tugiye hamwe twokubaka urusengero rwiza uko tubishaka. Ingufu zacu ziri mu gukorana mu bumwe, dukorere hamwe. Tuvuge tugiye kubaka ubu, tugiye kubaka mu urusengero rwitiriwe iyi myaka 100 mu Ngagara. N'umuntu wese ari mu Yinga ku Ngomo, umuntu wese ari mu Rucari mu Cibitoke, namenye ko tugiye kubaka urusengero rwitiriye ikinjana mu Ngagara. Aca bikora n'umutima wiwe wose. Hanyuma mu Ngagara duhejeje tuzaza dukore n'ikindi. Mugabo tudashoboye gushira hamwe muri ubwo buryo, ndababwiza ukuri bizotugora gushika. Tusohoka mu turiko turavuga dutanga ivyiyumviro muge bishirwa mu ngiro izigera rishikwa. Nibaza ko kubijanye n'amanama yacu yego n'ivyari byo tumenyereye. Mugabe bigeze no guhindura navyo birashoboka. Tubishoboka gute? Bisakindi navuga nuko tubanza kwegera abanyene bari mu by'ubuhinga bwa none babizi neza bakatugira inama. Kuko tutemeye ko batugira inama tuzoguma mu byo twahitiyemo. Hanyuma kandi amanama yacu dukwiye kuyategura neza. Gute? Nuko habaho inama itegura
iyi inama izoba. Nuko habonekana ikijanye na agenda y'inama, kuvuga ibizokorwa muri iyo nama imbere y'igihe. Nuko bishyikirizwa ubwa mbere abazoza muri iyo nama cyane cyane duciye ku burere. Kandi nimba hariho na raporo zitangwa, byasaba yuko byobaye byiza raporo zitanzwe imbere, abantu bakazisoma bakiri hariya muhira, wanashaka mbere bakaza mu nama baratanze ivyumviro ku bakuru b'uburere, ntajya duha umukuru w'akarere kuvuga ico mu burere, raporo zo mu burere, agaca avuga ati raporo byagenze uku n'uku n'uku n'uku, kandi ku bijanye n'ivyifuzo basaba ibi n'ibi n'ibi. Agaca bishikiriza bigatuma atawundi aza kwirirwa haguruka hajya ugenda afise ico mbaza, ugenda afise ico nungane. Ivyo vyotuma inama zacu zigira ku mwanya kandi zigahera n'ingoga. Mugabo tuze tuvuga yuko umuntu wese azohava aza gushikiriza icyumviro turi mu nama, tuzokoma turi muri mu vyakera. Byari byiza kandi rero yuko bebe turakwiye kwiga neza ingene uburere bushiko kugiye. Nabo ubwabo bamenya ico ariko barakora ko ari abarongozi nyene bahagarariye bebe hariya mu karere, nabo bakaba batunganije ibijanye n'amanama hariya, akaza mu nama nabo ubwiwe afise icegeranyo. Kuko burya nta bintu bidindiza inama ku bucuku umukuru w'akarere avuga uko mu karere kifashe, ukazobona umujyanama bazananye nawe azanye ibindi. Urumva ko hatabaye umwanya wo kuganira bakiri mu karere, burya no byashaka kugira ngo bigende neza, nuko byakwirizwa kumera. None rero jewe ku bwanje uko ndabibona, je nzoganira n'abarongoye uburere uko nibo dukorana hafi, nzobahamagara tuvugane ingene dukwiye kuza turategura amanama, ingene amanama yacu akwiye kugenda. Kandi je mu vy'ukuri Imana imfashe iki, nifuza yuko inama ikwiye kubera ku gihe, kuko iyo duhamagaye abantu mu nama tukababwira ko inama izoba saa sita, agatashika aho inama iza kubera isahirwa mpambe imbere, ni ukuvuga nka saa yine, amasaha indwi twamubwiye canke saa sita ikagera, saa munani ikagera, saa cenda ikagera, saa kumi ikagera, agize inzara inyota, tukaja tubibona ko akunda ataza kuronka haza kurara. Numva ko uyu muntu aza kugira ahantu iyo twoba ngo agiye kuryama yarushe, yamaze kugira ivyiyumviro bitari vyiza biza gutuma no mu nama adategera. Turakwiye kugira akababaro k'abo bantu twahamagaye baza kuza mu manama yacu tudafise neza ingene tuza batunganiriza ku rwego. Rero nkavuganye aje n'umwungere rero wa mbere, byasaba yuko nahamagaye ko inama izoba saa yine, jewe saa yine nkwiye kuba ndi mu kibanza inama ibera. Nimba donashika isaha yubahirizwa, mugabo babona yuko wahamagaje inama hari kumbure ibitumye inama itabaho, hari ibitamuvuye ko bivuye ku ruhande. Mugabo jewe nahamagaye ko inama izoba saa yine, akazika mu kibanza c'inama saa cenda, ukuri mwumva nkiri murongozi ko burya rero byose batega barongozi birakwiye ko tubikora neza mu rutonde. Jewe nyine ubwanje ndakwiye kubahiriza inama, kuko numva ndanize mpamagaza inama, nimba ari iroranya cyangwa nimba ari inama y'umwaka, nkayiha amatariki, nkayiha n'amasaha izoberako. Nkwiye kuba nabonye yuko ibyo bindi bikorwa byose byo kuri uyu munsi byavuyeho, kiretse amagara ahindutse umuntu. Ariko ibindi byose bovuga uti murantunga, mfise ikindi gikorwa nza kuba ndi ku uyu munsi, abandondera nzondorohejo. Cyane nuko ndatumva murakoze. Uwantoye n'ubutantoye bose n'abanyeshengero bacu, bose n'abakristo b'ababatista, ntawe uri hano atantoye kugeza ubu, kuko ndi umwungere wa bose. Ico nzokora cyane ni kuba umuvyeyi wa bose. Kandi nuko ngize amahirwe yo kumenya uwuhagaritse umutima ku bwaje, uruca ndamwakura akaza akamuganiriza, amubwira nti humura reba, Imana yampamagaye kuba muri iki cicaro uyu munsi, niyantumye gutoteza abantu, yantumye guhanura abantu
no kububaka kugira ngo barushirizeho gukunda Imana, gukunda isengero no gukunda abantu b'Imana, kuko ico ni ikintu dutegerezwa kumenya. Uyu munsi ndazi mu by'ukuri hariho abantu bafise amakenga nyine bakavuga bati mbega burya koko Manuel Nziwe azonyorohereza nzurumuhangara. Hari n'abazi kumva ibyo twumva twaravuganye cyangwa twaraciyemo. Ico nababwiye nabo uyu munsi ngo iby'akahise tubireke twubake bishasha. Tukibana dutya umuntu ashobora kubura ikintu gituma haba gutsitara nk'uko tuvuga abakristo, ariko uko umutima wanje uri sinipfuza ko hagira n'umwe yobutara bwanje. Nacyo navuze nti n'uzumva navuze ikintu kitari ico kitagororotse azondongera, azoreke gusa kujyana gusa mu byuma, azoza ashikire hano kumbenda mu umuco, ninasanga umuco ndamuhaye atari wo cyane ico kintu nakivuze kumbure kubera nariko ndihuta mu bindi, ndamubwire nti ndagusabye imbabazi tubane n'abakristo, tubane n'abapfukana, dushire umutima bwiza imbere mu gishingo cya Kristo. Uwo ari we wese rero nashyira umutima hamwe, nashyira umutima hamwe, yumve yuko ndi hano kugira ngo ndi inyishu arashaka gucagariye ku bw'inyishu, kuko nanje ndamwiteze ko inyishu nk'umwe mu bugingo bwa Kristo, nk'umwe mu bugingo bw'isengero, tubabarane nk'abapfukana. Ibyo babiriho nabyo byotuma tugiranira imbabazi, tuzigire hakiri kare, kuko mu isengesho rya Data wa twese ritubwira ngo uduharire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubiharira ababitugirira. None tutaharira tuzoharira. Guharira ni neza yiwanje kurutonkarira, gukorera icyiza ubutaraciteze nibwo buntu. Tubikore dutyo abantu bose batekane, bareme jewe ndi hano ngumbe umukozi wa bose. Banze rero ahubwo bantera intege dufashanye. Abatunzi Imana yahezagije byinshi bazi, abize ku rugero kanaka bazi hari ibyo bakenewe ko nkabize, abashobora gukoresha ingufu zabo hariya bazizane, aba bari mu migwi y'abasenzi bose bitabweho, bahabwe inyigisho zituma igikorwa cyabo cyo gusenga kigenda neza. Twese tugiye hamwe tukuzuzanya, tuzokubaka igikorwa cyiza muri iyi Beka. Twirinde rero ikintu cyose cyotuma haba gusarura, ico kije nibyo cyo dusubiza inyuma. Isigaye Imana yacu izohabwa icubahiro kubera ko twigengeje nk'abantu b'Imana koko. Hamwe rero gusozera ikiganiro n'akanya mu mpaye, agomba mbanze nshimire ubwa mbere mwebwe mwiyumviriye ubwa mbere gushyiraho iyi radiyo televiziyo y'igihugu cy'ababatiza. Mwashatse yuko ibikorwa byacu byose bimenyekana. Jewe ubwanjye bwa mbere ndabakeje, kandi nongenda babwire yuko ndabashyigikiye kandi nzogumana nawe. Mbere y'inkundiye nateguye nk'urugendo hakiri kare, tuzohora twitwaza umwe muri mwebwe tujyane ashikire ruguru ku mashengero aho twagendeye, aganire n'abanyeshengero, amanukane inkuru zitomoye z'ukuri. Aho bose bariko barubaka insengero zijanye n'igihe cya none bashiramwo amakaro n'ibindi, aho ko turabivuga gutyo gusa ku majambo tuzobajana. Hanyuma rero njya mubasezeranira yuko ndi kumwe nawe, ico muzonkenera ko cose muzoshikire mumbaze, aho muzoshaka ko ndaborohereza gushika mu bijanye n'amashengero yacu muri iyi Beka muzoshikire. Hanyuma abaduteze amatwi nabo numva nagomba bwa mbere kubipfuriza kugira umwete n'ishyaka ryo kubandanya bakurikirana ibiganiro byacu, bongera batanga ivyiyumviro kugira ngo bitume na mwebwe mudufasha kugira ngo ayo makuru n'ibiganiro bishyigiye hirya no hino mumenye ibyo mugenda murahinyanyura uko bukeye uko bwije. Ibisigaye Imana nyene amahoro ibaduhezagirire, ibaduhere umugisha, turi kumwe uyu munsi n'ejo hazoza.